bakunzi bacu bakunzi ba B-Info bakunzi ba Pod Empire mu bwo mudukurikirana muri hagiye hatandukanye twongeye kubaramutsa tubana ikaze muri kino kiganiro cacu aho turi muri musesanguzi tugiye kuyaga ibintu byinshi bitari bike ndabasaba umutora gatebe kugira ngo dutiramane turabire hamwe ubusesanguzi bw'ibiriko biraba Nyamatara Majini yavyiteye mu ko ndazi neza yuko uno musaza bucu wambaye ariko imbere ya byose mu nkundire tubanze duhe ikaze umusesanguzi tumubaze uko yiriwe bano musesanguzi imeze gute Jemeze kwa kabisa nacu nagiriza Imana nacu yishinje umunsi wagenze neza kabisa basiramu bavuga alhamdulillah no kubona musesanguzi tutarenze guca ku ruhande tugere kuri muri amakuru nyene amazi mise karavugwa ariko jewe nkagira amatsiko menshi yo kugira ngo shobore kuganira nawe ko ndashobora gukora ikiganiro nkasanga ibintu naponze ibyo wa defense uno munsi ndashaka je sindefanda ibintu ko oya okay je nkuri ba yakozwe ndayigira ko analyse okay basi ugasanga je twavuze ibintu biri kontre kandi umego twagiye ahantu hamwe mugacu usanga aho hantu si hamwe nibaza abantu dukukana barakunda kubibona mu biganiro twakoze ariko bwana musesanguzi jewe kwimaze imisiko birabera mu Minembwe ndazi ko uri mu bakunda kubikurikiranira hafi nanje nkabikurikiranira hafi ndetse rimwe tugahana mu message kugira ngo turabe uko bimeze turahana gahita tugahana gahita uko bimeze situation yes muri rusange byose twabikora ariko bwana musesanguzi kubiriko biraba agenda abona neza yuko quality of the story ho cyane ndetse ubu sinomaramara kuvugwa neza yuko kuvuga neza shimitse nemye yuko quality of FRDC yatsinzwe muri Minembwe yatsinzwe muri ibyo bintu uvuga yatsinzwe muri mu buce nka bwose ibyo bintu uvuga ego sivyo nivyo no wombwira yuko watsinze gute bari barakwirukangisha match yaraheze ko match tuvuye ko premier minute mbeho babirukanshije he Mikenge biraro urisiri yuko Mikenge babakuyeyo urisiri yuko biraro mbiri babakuyeyo no ko batatweretse kariyo bande batavyerekana fadides twirwa no yarabyerekana ariko no bitavyerekana yarabivuze reka nakubwira ikintu kimwe kode sivyo kandi nta nduri ivugira ngo gasozo ruse reka nakubwira ikintu kimwe gitahuye n'abadukurikirana abacungi yes izi ntambara abazitanguje muri Kongo yego bariko bazitwara aho bashaka twibutsanye tugitangura gukora bino biganiro twebwe ntabwo twahagaze nk'abatangaza amakuru wasije ukabanga ko twebwe ntabwo turabatangaza amakuru cyane gose twebwe nkuru turayiperereza iba yavuzwe ahantu runaka yego nyuma yo kuyumva tukayiperereza karaba yuko ari ukuri hama tukayikorera ko ubushishozi yego ari ukuri tukayishishoza cyane gose ari ibinyoma tukayishiya niko twebwe twatanguye n'urugamba so twibutse badukurikirana yuko yego musanzwe abatanguje izi ntambara muri Kongo ni babandi bazitanguza mu Burundi 2015 ntizabahira yego bo bakeneye gukwiragiza ibinyoma mu mitima y'abarundi kandi wanashaka ibinyoma bikarishe biteye ubwoba kugira ngo abarundi bahunge bati igihugu ubu abarundi bahunze tuzo turanabyerekana wanashaka yego imipaka irugaye mugabo warabonye ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye bariko bahamagarira abarundi kubahambya mu kiroberi aho bari mu Rwanda urumva wewe ukunda umuntu ukamubwira ngo ngwino mu mashamba ndimwo ufashe urugamba tuje kubohoza igihugu ntumubwire ivyo yuko uragwanira ntibikunda rero kuvuga ngo muri Minembwe FARDC yananiwe yatsinzwe ubu uriko uratiza umurindi bajya batangaza amakuru mu Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda erega bo bakeneye ko abantu bumva ko FARDC yatsinzwe kubera FARDC iriko irafashwa na FDLR hama abantu bagira ubwoba bumve ko kabaye mugabo tuvuga n'ukuri kodi ahangaha tubikoremo amabanga tubivuge mu buryo bwiruye je ndafise abasirikare bo muri FARDC tuvugana bakorera urwego rw'iperereza
ndafise abawazarendo tuvugana kandi aba bose hariho abari muri Minembwe mu kiyaya ca Minembwe uyu munsi samedi le 4 hariho abari mu kiyaya ca Minembwe hariho abari muri point 0 hajya bari kubatera amabombe ndabafise n'ubu turi muri studio nari nteje kubabaza bimeze gute sivyo so rero kuvuga ukuri ni byiza cyane gose bari kuba batera amabombe mugabo ntibarabakura muri point 0 baracari sivyo baracariyo ya bariyo muri point 0 niho bari kuba batera kwa amabombe kodi twinjiye mu kiganiro doje kuri gutagaza amakuru cyo mu Rwanda kivuga ngo point 0 bayifashe kandi ngo bari ko batera amabombe. Yes, aya makuru sico kinyamakuru gusa cyabivuze je mu butumwa nakire masajoro bwa Colonel Rugabo Fideli yari yabitangaje yuko binjiye point 0 bayifashe 5 kwa 5 igihe cy'isa 8 z'ijoro ndetse cyansanga na cya kinyamakuru bavuga yuko gikorera mu cumbo kwa Kagame nacyo cyamaze kubitangaza keke mu cyo mu bigo cyo Rwanda cyamaze kubishira abana yuko point 0 mu maboko oyinyeshamba bano musanguzi biba bigoye cyane kwiyumvisha neza yuko point 0 itaragwa mu maboko y'umwasi mu gihe validese atakiragira ibivuga nyumviriza gato sivyo bavuga ko point 0 yafashwe yego mugabo uyu munsi bonyene barakora ko point 0 bakwitira mu mabombo bonyene kandi kumbure ngikara gace gasigara reka izo ni propaganda zabo donc abingene bakora agace bagira plan bavuga bati tell that dukeneye kwigarura kajya gace neza hariho n'abatangaza amakuru babo muri bo n'abasirikare nka Fande nk'uyu ko Fidel Rugabo uriya si umusirikare ni umu-influencer agenda n'abasirikare mu manama y'abasirikare abarimo rero kubwira Scovia ati point 0 tuzoyopera samedi wumve ko uzotangaza ko twayifashe igitangaje n'igiki batangaza inkuru bashingiye ku migambi baba bafitiye agace runaka ibi niko bimeze bakazabwira umunyamakuru ati hatangaza hatangufata kodi ungene uziwewe Afande Rugabo ingene umuzi yava no munsi y'urutara akaza gufatira video muri hariya muri Minembwe centre agasura munsi y'urutara ngo kwigarura point 0 ntitumubona hajya kuri antenne n'ama selfie kimisha Afande Rugabo ibi byobaho so nkeneka abantu bamenya la réalité biko biraba cyane gose c'est vrai Minembwe yahagukiye cyane ivugiramo Minembwe abasirikare b'u Rwanda baratangarije Kagame ko badashoboye mwibuke ko twigeze kubabwira iby'inama yabaye yahuje abatwimareho na RDF nyuma twimareho iza gufata umwanzuro ibwira RDF yuko bagiye guhagarika intambara bagiye guhagarika intambara kubera ko barabona ntaco bariko baraharanira 2 nababo bariko barapfa 3 nubwo botsindwa RDF dotabuka mu Rwanda twimaro ntibazogira iyo bataha bahitamo rero no kurasana twarabwiye ko banagwanye baranarasana wanashaka n'inzu ya Sematama baranayituriye bitewe n'aya majambo Kagame yaba promesse ko agiye gukora iyo bwaba abaronse renfort extraordinaire kugira ngo babandanye intambara muri Minembwe kuko azi neza ko aramutse atakaje Minembwe urugamba ruzoba rumurangiranye aho ndashaka kodi abantu tubazane muri izi ntambara neza bazitahure bareke gufana nk'abari ko barafana umupira sivyo kodi umuntu yiswe umuhutu muri Afrika yaradandajwe ibishaka abantu bavyumve no ibi by'ubwoko mu bihugu byo muri Afrika biri mugari bindi usanga naho ubwoko ari bwinshi nko muri Tanzania afite ubwoko bwinshi kodi iyo bavuze umuhutu baba bavuze umubantu iyo bavuze umututsi baba bavuze umunirotike donc twebwe kubera turamboka atatu tuvuze umuhutu umva umuhutu mugabo muri Kongo bavuze umuhutu ni wumva ababembe wumva abafurero wumve abashi
bari classe mugabo iyo bavuze abanirotike bavuga ngo abanyamurenge bakavuga abatutsi sinzi ko n'abakasaye bari mu bintu nk'ibyo abankonzare bacamenye ingene bo biklasa rero niwumve ko peuple bantu umubantu muri Afrika yose yaradandajwe ari ku isoko sivyo uti yadandajwe gute yego aba bene wacu bariko bahendwa n'akagwi ka FPR inkotanyi tugende inyuma mu mateka bazokubwira ko umuntu wo mu bwoko bw'ababantu ngo afise inguvu zo gukora afise isuka arakora kabisa ararima sivyo ari mu kibuga cy'umupira w'amaguru arakina kabisa ntajenjeka ukuguru sivyo igikorwa cyose bamushize ko agikorana umwete kugeze naho bakubwira ko no mu gitanda abatutsi kazi batemera kurungwa n'abasaza babo barondera abahutu ababantu barabivuga sivyo rero nshatse ndakora ingene umubantu yadandajwe aha muri Afrika cyane izi ntambara ziriko ziraba muri Kongo abantu ntibazibonera muri Kongo mu frere bazibonere mu bihugu byose ntibazibonera mu bihugu byose James Kabarebe avuze ngo intambara tugiye kuzigwanira ahagutse ahitanzuye kuki abantu twaciye tubona ko muri Kongo gusa yes twabonye ko ari kubera ariho zariko zirabera President Kagame abwiye Cyril Ramaphosa utwara igihugu ca Afrika y'Epfo ati wewe ndashobora no gutanguza intambara mu gihugu wawe kuki abantu ayo majambo batayahagacira President Kagame ashobora gusuzugura Donald Trump abantu bakayibona ibisanzwe kuki batabiha agaciro kugeza naho inama nshinga amateka ya Amerika nayo nyine ubwayo bitangaza kubona Kagame ashobora gusuzugura Trump kandi Trump agatekereza ukabona kumenga Kagame nahiyemfe yaramuhaye Jordan uwo kubaza ko amuhaye Jordan mugabo ni wumve ngo nagapira kakinywe umuntu w'umupeple bantu umuntu wo mu bwoko bw'ababantu mbe Amerika yoyo bishikiye abo bantu ko cyane n'ikoti y'abanero reka ndagusobanurira ibintu bitanu ninde yagurishije ababantu baguzwe n'abandi sibyo nico ugomba kututahuza nibyo shaka abantu batahura hama mu gufana izi ntambara ziri muri Kongo wowe uzifana uvuga uti ndazifana mugabo kuri ndakuzi ego President Cyril Ramaphosa yabwiye Netanyahu uyu wa Israel amubwira ati ibintu muri ko murakora muri Gaza niho nyabwo ego Cyril Ramaphosa agaragaza neza ko ashigikiye Palestine kubera ko ubundi donature umuntu wo mu bwoko bw'ababantu je dis bien umubantu OG wallahi uzuge guperereze munsi yose arangwa n'urukundo barakunda akanka akarengane ababantu hagati yabo ntibakundana bakunda abantu bose muri rusange bakunda ukuri muri rusange bashigikira amahoro muri rusange Ramaphosa atsinze ubwoba abwiye Netanyahu ibyo uri kurakora muri Gaza niho nyabwoba mandi majambo Ramaphosa ashigikiye Palestine sivyo ivyatumye rero umwansi w'umukunzi wawe acika umwansi wawe Kagame kubahuka kubwira Cyril Ramaphosa yuko ashobora gutanguza intambara muri Afrika y'Epfo nuko yari yishimiye ko kubera Ramaphosa yeretse Israel ko adashigika ibikorwa byabo ubwo Kagame aca yigira ko agiye kurwanya Ramaphosa kubera yerekanye ko adashigikiye Israel Israel izociza ijyame kuri Kagame kuko agomba kwerekana ko agomba gutuza umwansi wa Israel man akari ko gapira kariko karakenwa muri Afrika cece ni gamuriko tahura ko ubundi kuva igihe General Kayumba Nyamwasa
aviriye muri RDF ego harabaye ndabite ukugigima muri RDF nyamugigima kuko bari bazi ko Kayumba Nyamwasa mu buryo bwihuse cyane aca tora bari abasirikare bamukurikiye afata abandi banyarwanda bahunze abegeranye batera u Rwanda nibyo bari bazi ariko nabo nabyo barabona Kagame akoresha principe yuko ubutegura ushaka amahoro ategura intambara yego mwarabonye kenshi Kagame agerageza gushimuta abantu bagiye bamwiyopoza ko mu bihugu bitandukanye kugeza naho Jenerali Kayumba Nyamwasa bagerageje kumurasa inshuro zirenga zibiri yego baramugusha inyuma yo gushaka kumunigisha umugozi muri Afrika y'Epfo gendera mu Bwongereza uyu Musonera Jonathan Kagame yagerageje kumwicira mu Bwongereza aho yatanze amafaranga asumba bije y'igihugu ku mutwe wa Musonera Jonathan Imana iramukingira ntibyakunda hari n'uwundi yari yarungitse yari muri Canada yari yarungitse umukobwa aza kumwica yaciye kuri televiziyo ya Canada voilà tutirengagije abanani yiciye aha muri Kenya n'abareciye muri Afrika y'Epfo uriya munyamurenge bakore muri etaje mu Rwanda bakabisha ngo yiyahuye sibyo aba bose bariko barazira bro ikintu bita peuple band bakizito mihigo bazize ubwoko bw'abahutu kandi atarabahutu sibyo uyu yarutse kugupfa vuba bayetse Rwandagura vuba uyu Karasira Aimable yabwiye reka ndagisobanura mu buryo bw'iramvu yabwiye peuple band ati uyu munsi ndiko ndabavugira mugatwenga mukamfata nk'umusatsi ndazi ko nzobazira ego yarabazize so rero Kagame amaze kubona ko Afrika y'Epfo iri kirakira abantu bariko baramuhunga yahisemo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo yifashishije Israel hari ikintu kintangaza cyane yego kubera iki Kagame atigira yumvira kwataka Uganda kandi ubundi Uganda ariyo ibitse cyane ku bwinshi abasirikare badezerse banahunze muri RDF n'impunzi zahunze u Rwanda na Kongo bahungira muri Uganda mugabo tukabona yihutisha cyane gushaka gutembagaza ubutegetsi bwasihirira amafuzi muri Afrika y'Epfo ibi abantu ntibashobora kubyibaza biranatangaje ariko avuga ngo Kongo ibitse FDLR reka tubyemere ko Kongo ibitse FDLR tubyemere ariko kubera iki yatanzwe na Loni yaravyase ntaco oni yaravyite tuvyite kari byo twishe mu Rwanda cyakaga ego Kongo ibitse FDLR sivyo igihe u Rwanda rwatwagwa na Kongo plus de 18 ans Kabila nuko mga 18 ans around 30 ans kuko bakuye mu Butu bakuye mu Marshal Mobutu 1996 hatwaye Laurent Désiré ashyizeho n'u Rwanda sivyo bagiye kubona ko Laurent Désiré ibintu ariko arakora biri contre n'ibyo bashaka agomba gutwara abakongomani bacamwirimina bahashira Kabila umuhungu wiwe si umuhungu wiwe ujya mugaje se ko umuhungu wawe reka tuvyite bahashize ujya uyu Kanambe Joseph Kabila chef d'état-major yari umunyarwanda Sambusa Kabarebe président de la République yari umunyarwanda Kanambe sivyo aba bantu bafise igisirikare bafise igihugu byabananiye gute guhonya FDLR ko bavuga ko Kongo ari babitse Kongo yatwawe n'umunyarwanda igisirikare cya Kongo cyatwawe n'umunyarwanda byabananiye gute guhonya FDLR kandi na Kongo yavuze yuko FDLR bavuga ngo iri mu bice control ubu bavuga ko FDLR mu bice ba control byabananiye gute donc ni agakino toujours bariko barakinira kuri peuple band kodi mu bisanzwe abantu bo mu bwoko bw'abanirotike iyi ntambara ntabwo ari yabo iyi ni ntambara
y'akagwi ka FPR Inkotanyi. Nimwumve ko FPR Inkotanyi n'abakomisiyoneri b'abazungu muri Afrika yose. Bari gushaka kudestabiliza Afrika yose bifashije akagwi ka FPR Inkotanyi. Mwabi ikintu kibabaje ni ikikode. C'est vrai, FPR Inkotanyi irica n'abatutsi. Igirako ni gisoroma ndana. Mugabe ikintu kibabaje uyu munsi n'abatutsi bari kurushi biyamiriza ko President Paul Kagame ariko arabiyitira muri izi ntambara. N'abatutsi bake cyane, ni bake cyane bubahuka kuvuga ko izi ntambara Kagame yatanguje sizi ubwoko bw'abatutsi niza akagwi ka FPR Inkotanyi n'ivyunguka. No muri abo bake babivuga abenshi nababaye victime y'amafuti ya Kagame. Abenshi. So rero utubandanije uko Kagame ari gushaka kwelimina ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa muri Afrika y'Epfo. Ariko abikora nk'uko abikoze muri Congo. Muri Congo babanje kwimfiltra bukebuke imyaka n'imyaka. Wumve ko kuva 2010 Kayumba Nyamwasa avuye mu Rwanda, Israel yaciha imitwe Kagame yo kurema imigwi y'iterabwoba. Kandi bari imigwi y'iterabwoba. Si Abanyarwanda gusa muri abateroriste, harimo n'Abarundi barimo, harimo aba Mozambique, harimo aba Centrafrique, hari Abakenya n'Abatanzania, ni benshi, harimo n'Abarabu benshi bamenyererezwa mu Rwanda ibikorwa by'ubwiyahuzi n'iby'ubuterabwoba. Niko bimeze. None ntuzi ko muri Iran bafasha abateroriste bakavuga ko bakorewe forma baherewe imyimenyerezo mu Rwanda. Video yarasohotse. Mugabo ntabwo itangazamakuru ryacu byayihaye inguvu. Ko ngomba kubwira ikintu kimwe kibabaje. Kandi mu bari nzinda bivuga ati kuko nyine babyambabaje. Ndiko mbabazwa n'ibihugu biyobowe n'ababantu. Ntabwo bashira inguvu mu itangazamakuru. Iyo Irani iza kuvuga ko yafasha abateroriste bamenyererejwe mu Burundi, Monshera, iyo nkuru na France 24 yari kuyivuga nk'ukwezi kose, u Rwanda ngo ntitwari kuyikurukira. Mu bundi sike buturoninga abateroriste. Kubera iki babaha imitayo yo gukora inkuru abantu bagomba kumva. Mugabo ibihugu biyobowe n'ababantu barasinziriye, navyo barahagaciye. Iyi ni menace ikomeye cyane ku karere. Kumva ko tubanye n'umuntu yatanze ikibanza cyo kumenyereza abateroriste. Man, birababaje. Iyi ni menace, iyi ni danger ku karere. Mugabo tunasinzia, turatuje, hayatuzi. Nibituraba. Umenga nibituraba. Kandi aricyo twakagomba gufata ya mbere bro. Kwerekana ko ari menace ku karere. Mugabo bariya batanze ikibanza cyo kumenyereza abateroriste. Kubera kandi ko ababamenyereza ari bariya babarungika inkuru yabayakamizwe n'ingoma. Abateroriste bari ko baramenyerezwa bakarungikwa mu Burundi, bakarungikwa muri Afrika y'Epfo, bakarungikwa muri Congo, Tanzania bararungitswe hose. Urumva bari ku kivi. Tuzoja kumenya ko twinjiriwe n'abateroriste igihe bazovuza ifirimbi. Tushatubibona harageze. Sisi hatupo tunasikira ubu nta kintu turabona. Voilà. Afrika y'Epfo rero bikanguye. Imagine kuva 2010 Afrika y'Epfo irikiraba infiltre. Abateroriste bategura mu Rwanda, abateroriste bategura mu bihugu bitandukanye binjizwa muri Afrika y'Epfo. Kuva 2010 baje kwikangura 2026. Tu vois, imyaka n'imishakire. Izi nizo ntambara abakuru b'ibihugu bacu bari kubarwana. Kumva ngo batswe Minembwe bro, ntabwo bihambaye cyane nko kumva ko Afrika y'Epfo yoba yabaye tombe. Afrika y'Epfo yose urumva. Muzirikane ko ubundi izi ntambara ziko ziraba. Muri Minembwe u Rwanda rwiyambaje Israel. Ibigwanisho kuva izi ntambara zitangura 2021
sivyo byaje gukora 2024 ibigwanisho Ukraine yakoresha mu kwivuna Uburusiya u Rwanda rwarabihawe kugira ngo rubyicisha abakongomani amakuru narayumvise ibi byarabaye uyu munsi ibigwanisho bamuhaye babonye umenga byamunaniye gushika kuri objectif bavuga bati ibigwanisho twamuhaye yoba yananiwe no kubikoresha canka bikoresha gute voilà reka tumuha abasirikare bacu kuko bavuga bati dufatiye ku bigwanisho twamuhaye Kagame intambara nta n'ukwezi na kumwe yakagomba kumara muri Kongo yakagombye kuba yafashe Kongo mu kwezi kumwe yageze na Kinshasa reka tumuha abasirikare bacu baze kubikoresha abafaransa muri Kongo barafashwe mbiri hari abapfuye yes bariho bashikanye mu Bufaransa ari bitika hari abandi Kongo iboshe bari Kinshasa uyu munsi twabonye Kagame muri janvier yazanye ibigwanisho y'iserutura akuye muri Pologne aba Polonye bati none ibigwanisho twagwaye vipi bamuhaye abasirikare ubwabo baza kubyikoreshereza Israel iti ko twagwaye ibigwanisho tukagwa n'abateroriste byankiye muzarere akaguma gukubita reka tugana tw'abasirikare baze kurabaho byankiye bariko barabiraho byankiye aha muri Minembwe kodi uku bapangapanganye muri Minembwe niko no kuri Buyoya bigeze gupangapangana bahanga amaso Tenga na Nyabunyegeri niko bigeze gupangapangana aha mu Burundi barasa CNDD-FDD mu bice yari irimwo urumva yari mwitenga hagwaniye FNL yari muri rirari z'amakamba hezande ibi bihugu byajugwana Makamba byajugwana muri rirari barasanze CNDD-FDD hariya nyine mu mashamba ya Kongo za Minembwe urumva barasekanirayo nyene ico baravuga ko inkotanyi zizi bagwanye atararonka na rasi rocket mwe mwibaze ngo ni joke ubu rero basubiye kandi guterateranya ya mitwe barabe ko ikiguzi baguze peuple bantu wana barahejeje izi ntambara ndakubwiza ukuri ntazo biteze gutsinda même si kuzitsinda kandi umva ariko barakumva none kuki ubwambere zabananiye tukira barobere tukiri mu ishamba ntitwabanyaye kandi wano kuba ariko baragwana farushuma bica benegigo muri Kongo niko baneruka no mu Burundi mane baraturasa na Puma kwikore imitwe two turahunga baraturasa na Zambradi baraturasa na helicopter nibyo bariko barakora benegigo bakongomani barabatira amakompra na drone barabarasa n'indege tutigeze tunamenya mugihe manje ndacanganje abakongomani kwibaza rero ko intambara bagiye kuzitsinda bibari kure mu kwezi reka nakubwira ikintu kimwe izi ntambara abakongomani twari dufise ubwoba kubera ko abakongomani batari bwitahure batari bwamenye ivyo bari nta nivyo bari banamenyereye FARDC tuyibagize ko rimwe abateretre duhagarara ikintu kuri Wazalendo ubu abanyagihugu b'abakongomani bariko bajoininga Wazalendo ku bwinshi kuko bamaze kubona ko Wazalendo ikiragwanira uburenganzira bwabo ubu tuko tubona abagore muri Wazalendo bafite machine gun tuko tubona muri Wazalendo rero abatashoboye gukwakwanya Kongo bagifise 100% ya FARDC ubu bazoishobora basiganye mose nka rwose bizogora je pense pas sinibaza nanje ibi rero tuko twumva ngo muri point 0 yabaye récupéré ni bitangazamakuru wabonye byatangaje ko Tel Aviv yasambutse nibinga ni bitangazamakuru wabonye byatangaje ko Kiev yasambutse ni byinshi wapi si byinshi ni byinshi barabivuga ahubwo bareka kwerura ati byarenze mugabo raba Kiev bayirashe raba ingene bavuga Moscow kubukompura bungahe ikiri nateye berekanye ko Moscow yose yabaye futi kubera ingufu za Ukraine c'est pas vrai berekanye ko Iran bayinyaye oh c'est pas vrai Amerika yaraciye bugufi kuri Iran yego mugabo kubera abitangaza makuru
barabisakaza we ni nk'uko bari kwabisha ngo point zero tombe point zero mezuku guys ni ibinyoma byambaye ubusa iyi ni intambara ndiratomba iyi ni intambara ndende gose mvuze ngo ndabisobanura ndabizane tworara ariko bana musesanguzi tumira nk'abana gato iyo tuko turabona ino migwanikira karangaha muri Minembwe ni kintu cyo special cyangwa ni kintu ubona neza yuko leta y'u Rwanda yoba igamije gituma irikira koresha ingufu zose ndetse nizo mu misoko rikazizana kagwana ngaha mu buseruko bwa Kongo cyane ngaha muri Minembwe ni kintu ubona yoba igamije kamubwira ikintu kimwe FPR inkotanyi gutsindwa intambara ya Kongo ni kuva ku butegetsi mu Rwanda no gusubira mu mashamba ya Uganda nimba bazoronka babakira FPR inkotanyi gutsindwa intambara ya Kongo ni kuva ku butegetsi mu Rwanda no gusubira mu kirobere mugabo rero FPR inkotanyi iramutse itsinzwe agafu k'abazungu kazoba gasesetse guti niyo mpamvu kujya bariko abazungu bashize ingufu nyinshi ku Rwanda genda bikwereke hazoca hagaruka ama enquête kuri genocide yakorewe abanyarwanda 94 genocide yatangujwe n'uwarashe indege yari itwaye abakuru b'ibihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi sibyo ariko kandi uje yayirashe si watanguje genocide uwatanguje genocide ni watanze misile yakoreshejwe mu kurasa ijya ndege iyi misile yavuye he n'abanyafrika bakora misile awame c'est ça donc bariko bafasha u Rwanda abanyafrika na misile barakora bariko bafasha u Rwanda kugira kijya kinyoma bafundikiye mu Buganda avako batangura kurasa u Rwanda 1990 kigume kiribanga niyo mpamvu bariko bafasha u Rwanda ubundi Kagame bisa nk'aba bamufise mugabo nawe arabafise bamwereka bati wowe biturabishira hose dukoreye ibi nawe akavuga ati mudakoze ibi nanje shira ibihanze nizo ntambara tuko turagwana izi ntambara guhera si vuba mushera u Rwanda rero ruratagetinga gutera Burundi niyo target iyi nkuru tuzoyize ko mu kiganiro cyo joko iyi nkuru ndabona tubereke ingero u Rwanda rushaka gutera Burundi le plus tôt possible voire même avant le 15 z'ukwezi turimo avant le 15 juillet ego u Rwanda rwashaka gutera Burundi tubereke ingene bipanze iyo nkuru ayifise cyane gose je narinzi neza yuko igituma u Rwanda ruriko rwakaza ibitero hariya za Minembwe za Point Zero za Mikenge nandi heshi muri Fizi ariko kugira ngo babwigarurire bakingire cyambere Minembwe nkuko wayivuze ko Minembwe waravuze neza yuko iyi Minembwe ifatiye nini leta y'u Rwanda kandi uyitakaza niho gufata umutsi utwara amaraso bakawuca wa president w'igihugu cy'u Rwanda sivyo rero babanze ba protege Minembwe none ko nibamara gufata ububuce ubu protege Minembwe bari he bafashe ububuce bwa Point Zero bamaze gukikuza hose Minembwe iciteka uri mu gatuma muterebuye muri Buvira none uri muri tere wenda kubaza uri mu gatuma muterebuye muri Buvira uraritera neza none wose kiza pose udafite Buvira wose kizavuga afite Bujumbura ariko rikananije gasina ribwahe burya bamaze gufata buriya buce bwose baca bajahe Baraka zawo Buvira zose bazishire mu ntoki hama rero baca batangura gutegura ya mabarikanisation yabo uko urumva ahantu hose azohari karazana inguvu ndavuga z'abarundi bafadese murabizi yuko bikamenya ikibungira za kare bicigenje yiruka nzawoza hendo shazigiye ko iyi nkuru gatize bibaze mu kiganiro cyecu mu kiganiro cyecu abantu twagoze iganiro kirekire cyane nibo yitahura neza tuze kibasobanurire neza cyane mwidonido ya nuko muburakeye ugira umutima k'abarundi bavuze kandi mu Burundi kintu mu promisinze ntibaze kakibagiye oya nejo mu kiganiro nuko bwana musesanguzi je novuga ko turarana ideni ndagushimye cyane merci beaucoup
Ceshimira cyane abo tubanye muri kino kiganiro cacu kigufi kitari kirekire cyane ndizeye neza ko umusesanguzi yababwiye possibilité zose zibaho, yababwiye buri kimwe ndetse arasesangura umwanya utari muto kugira ngo ashobore kubumvisha. Ndibaza n'umuntu yatahura bigoranye ngahantu yatahuye muri Shazami. Ndibaza neza yuko dushobora guhura muri commentaire mukaya kumvise ibiganiro ndetse ku munsi w'ejo murumva ko dufite ikiganiro novuga ko ari umunsi special ku kiganiro azodwa kubera ko ndibaza yuko ari ikiganiro kizogira feedback ndende ndetse n'amabanga atari make kumbure wowe yavuze azoyashira hanze kugira ngo abariko barategura kari kabishanke abariko baragategurirwa bumve yuko ibintu bitacoroshe ibintu biri ku rundi rwego. Kandi abashimire ndanashimye cyane abantu bakora uko bashobora bose kugira ngo bakurikirane ibintu biganiro byacu umunsi ku wundi. Cyizere mwatugiriye twarabije kuzokwama tutabashira hasi hama hari abantu baca baza ati kodi bakuguza mu M23 ubajije ibintu musesanguzi ariko je kote mba ndiko nuko abari ubundi muntu abaye uhagarariye abene igihugu je numbona ndi ku yindi kote ndiko ndamusesanguzi ndamubiza icuya nuko nzoba nzi neza yuko ico kibazo ndamubajije hari abandi bantu bakeneye inyungu yacu. Merci beaucoup, mugiraho mubamubwaho.